kuri binyene manishimwe nandika ijambo ry'umutwe Yesu n'umwami w'ubushobozi manishimwe agira mvuge ubwa mbere ku kintu kimwe ashoboye. Haleluya. Nandike Luka 5:10 kumba kwandika irya mbere Yesu arashoboye kurobesha amafi. Akongera akayagutesha. Amen. Yesu arashoboye kukurobesha amafi akongera akayagutesha. Dusome aho hantu tuvuze muri Luka 5:1. Waheze numva nkeneye gutangaza ngo bababwire ko uyu munsi tuzoba dusiga ikorane kidasanzwe. Hanyuma birambara mugabo nyene bihangana kubera mu nama ya benshi yavamo ubwenge nari navyiyumviriye jenyene nta wundi twari twabivuganye, ariko ndacizeye ko kuri uno munsi abantu b'Imana bizera kuza gutahana urundi rugero n'iyindi ntsinzi n'ukundi gutabarwa. Jambo ry'Imana riratubwira ngo tubabwire imigani y'abakecuru, kandi turiko tubabwira ibintu by'ibihangano by'abantu, ariko ico twumvise ico tubabarira. Mana ishimwe cyane. Amen. Sikubusa Imana ihora igereka ko ihejeje kuvugisha umuntu wayo. Muri Bibiliya byanditse inshuro nyinshi ngo ni jewe uhoraho ndabivuze. Sikubusa yama ibigereka ko nuko yabigomba kumara amakenga abantu yuko bivuye ku Mana. Numva ngomba kukubwira ngo iryo uhoraho ariko aravuga uryakire ndakomaza amakenga. Amen. Murongo wa mbere kugeza ku wa 10. Nuko ishengero ririko riramubanda, mumbabare navuze wa 10 ariko ni wa 11. Nuko ishengero ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana, yari ahagaze ku musenyi w'ikiyaga cy'Igenezareti, abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarovyi bari bayavuyemo boza insenga. Atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramubarira aramusaba ngo abwerekezeyo buve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero no mu bwato. Ahejeje kuvuga abarira Simoni ati, igira mu idamba muterere insenga zanyu murobe. Simoni aterega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twatamye ntacyo twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Babigize baroba ifi nyinshi cyane, insenga zabo zigomba gucika. Bakura abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Baraza buzuza amato yombi agomba kudobera, ariko Simoni Petero abibonye yikubita imbere y'amavi ya Yesu ati, baho ndi mugenzi, kuko ndi umunyabyaha. Uko atangaye n'abari kumwe nawe bose babonye ifi barobye. Na Yakobo na Yohana bene Zebedayo nabo baratangara, bari bafatanije na Simoni. Yesu abwira Simoni ati, ntaco utinya, uhereye none. Haleluya. Uhereye none
amen. Uhereye none aho utahuriye ubukuru bwiwe, aho utahuriye ububasha bwiwe, aho wimenyeye kuri uwo kwihana, uhereye none uzoroba abantu. Ngiri hafi ya Yesu atanga promotion. Isi idatanga. Bivuge isi idatanga. Yesu aratanga promotion isi idatanga. Amen. Haleluya. Bahejeje gushikana amato yabo ku nkombe, basiga byose baramukurikira. Cumbwira ico bari bagiye kurondera. Abantu bararondera ico batazi. Haleluya. Amen. Bika Petero n'abagenzi biwe ntibari bakesheje ijoro ryose, ntibari ko bararondera ifi, none ntibari bazikeneye, kandi naho bari bazibuze, mbega Yesu nawe yarazibuze. Haleluya. Amen. Itangaza inkuru nziza n'amajwi yacu hejuru ngo Yesu arashobora gutuma ndoba. Yesu arashobora gutuma ndoba. Ifi nari nkeneye zirenze izo nari kuronka. Gira amahoro rero. Mu by'ukuri hari iyindi nyota ituma turondera amafi. Ntangariza aho hafi yawe. Mu by'ukuri hari iyindi nyota ituma turondera amafi. Icya kabiri rero twakiri niyo nayo Yesu yaje kuyimana. Haleluya. Amen. Bandi w'Imana si ugupfa gusiga amafi, oya harakoreka igitangaza. Mwe mubona abantu abatazi ibyo bavuga rero bagapfa kuvuga bitiramiye bageretse akaguru kandi Imana ibafasha. Icyo nabo bakabigira tukaraba ko bobipimira. Ariko babigize ukutariko aje kurondera amata mu gihori. Ababigize ukutariko baje konka izo bataragiye. Cyarabagoye kuko babigize mu nkomezi zabo. Ugomba ko hahaguruka ihanga rihagurukijwe n'umwami arobesha amafi, akongera akamara inyota yo kuroba amafi, akaguha kuroba abantu. N'amene zose zitegerezwa kugabanuka kubera n'akayungiro. Banza uraroba, niwazibura uzoca ubimenya. Mugira neza ushobora kuba warabuze, nagira ndakubwira ngo muhamagara urabe ingene kurobesha. Ndashimira Yesu iyo Petero baje kumukurikira n'ibisenga bigaragara, baje kumukurikira n'amarowani bayabyita gute bijya barobesha, baje kumukurikira n'ibiposhe vide, baje kumukurikira n'ubwenge buke babuze, baje kumukurikira kuko amashure yase. Iyo baje kumukurikira kubera kuroba byase nyene, womenga nta jambo babaye bafise. Womenga bavuga ati we nyene mukurikire nta n'ikindi wari umaze. Ariko Yesu agira neza. Yesu agira neza. Arabanza aracizira sha. Haleluya. Arabanza aracizira, baraziroba, barazibona. Yish. Gizo. Angora. Ifi zirahabwa, ushatse kotsa wotse, ushatse gukurikira Yesu na gukurikira Yesu.
hanyuma uzuronka ico wirata imbere y'Imana. Muri Matayo ijambo ry'Imana rirambwira Petero, Yesu ariko arababwira ati ndababwira ngo kwinjira mu bwami bw'Imana biragoye cyane gusumba kubona ingamiya yinjira mu zuru ry'urushinge. Umbwira icyo gitangaza iyo cabereye kuko tuburimo. Ingamiya yarinjiye mu zuru ry'urushinge, turaburimo. Abavyumviriza ba Petero ingene abantu ngo bibagora gusiga ivyo basiga kugira ngo binjire mu bwami bw'Imana. Petero akiriza urutoke ati ndafise akabazo. Yesu ati baza. None twebwe ko twasize vyose. Hello. Wewe Yesu mubaza iki? None twebwe ko twasize vyose bizogenda gute? Jewe sinzi ko ico kibazo atarasanzwe akigendana, ariko nibaza ko yarasanzwe akigendana. Yesu aramubwira ati ndakubarira ukuri. Urumva Yesu avuze ngo ndakubarira ukuri? Ndakubarira ukuri, ndababwira ukuri, nta wasize se, nyina, itongo, iki, umugore, nta wasize ikintu na kimwe kubwanje no kubw'ubutumwa bwiza atazobishumbushwa umurengera ahandi ngo incuro 100 akiri mw'isi bite ko ahabwa ubugingo budashira. Haleluya! Kandi amaze kuzuka yaduze baraba, araduze bakaba. Hanyuma mugabo baramubura, mugabo ikintu basigaye barabona n'ingene yakorana nabo, bakarambika ibiganza ku bagwayi bagakira. Bariko bararengana ibitutu vyabo bigakiza abantu. Imana ikomerwe amashimwe. Rero biteko bahabwa ubugingo budashira, hahandi mwamubona nduga muzojayo. Haleluya! Anshi n'abagenzi biwe ntibapfuye gusiga amafi, hari ikintu cakoretse. Ubu butumwa bukurikira ubutumwa buheruka. Twaravuganye, Yesu ashimwe cyane, kugira ngo dutekane impora ya Yesu ituzeko. Hari ivyo yatubariye ngo mwitwararike ubwami bw'Imana n'ukugororoka, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Haleluya! Rero ufashe ibintu yateguye kuzokongera ugatabari ivyo wowe wirukankako, uba wiruhije, uba witeye ingorane. Kuko nta muntu n'umwe yoryoherwa avuye mu isoko ngo abwire umumotari ati mbega sha tugende, canke taximan akabwira ngo taxi ngo hano ngo sha dutahe mpejeje gusuma inyongera bampaye. Banza honye n'inyongera ntayibonye ko utavuze. Nta n'umwe yotumira abagenzi babwire ngo namye ku isoko vyagenze neza nazanye inyongera. Ariko utazanye inyongera ugasuma neza, urashika ukereka abantu tiraba mubona nacaguye neza. Mwitwararike ubwami bw'Imana. Manishimwe. Ibyo rero ntivyizana, ntibipfa kuza gutyo. Hari igitangaza Yesu yadusezeraniye kandi kirakomeye. Dusanzure muri Yohana 4. Dusoma mu imirongo mikeyi itatu, murongo wa 14 n'umurongo wa 32 n'umurongo wa 34. Yohana 4. Ariko unywa amazi nzomuha ntazoba akigira inyota namba gushitsa ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. 32. Arabishura ati jewe mfise ivyo kurya mwebwe mutazi. 34. Yesu arababwira ati indya zanje n'ugukora ico wantumye agomba no guheraheza igikorwa ciwe.
Haleluya. Abigishwa bari bagiye, Yesu asigara aganira n'umudamu w'umusamariyakazi. Hanyuma ariko baraganira, uwo mudamu afite utubazo twinshi ashaka kutugarukako. Mugabo Yesu aramwereka ati, wiruhiriza ubusa, unywa ku mazi jewe ndamuha, uyo niwashira inyota. Amen. Haleluya. Uyo niwashira inyota. Kandi ntibigarukiraho, mugabo arahera inyota, kandi ayo mazi ndamuhaye agahinduka muri we imbizi ihora yiburuka izana ubugingo budashira. Mana ihabwe icubahiro. Haleluya. Mana ihabwe icubahiro. Muri twebwe ntitwahawe kumarwa inyota gusa, mugabo muri Kristo twahawe ko muri twebwe tumarwa inyota, ifi tugasiga ngaho tukamenya igisumba ibindi. Kandi nta muntu n'umwe adafise amafi ategerezwa gusiga. Nta n'umwe atayafise. N'uwiyita umukene arafise amafi. Kandi ayo mafi yarobeshejwe n'Imana. Kandi ubwo bugingo birasaba ngo wemere kubuheba kugira ngo Kristo ahabwe icubahiro. Urafise ukubaho, kandi ubwo kubaho uko wari wibaza ko bigenza bikagurwa neza, birasaba kuguheba kugira ngo Yesu ahabwe icubahiro. Nta n'umwe adaca aho hantu. Mu bizera Yesu ushitse mu ijuru ntiworonka ico wirata nambe ico kitabaye. Kandi no mu isi ishimwe ryacu riri ngaho, nuko abemeye guheba ubuzima bwabo basanze ariho baburonse. Iryo shimwe dufise, abafise iryo shimwe Yesu navugirizwe impundu. Urashira, uratemba buva muri twebwe, kandi ko turamaze kubibona, turamaze guhura n'abahonye bagahonoka, turamaze guhura n'abo vyanse bigakunda, ubwacu turamaze kubona ibyacu byari bipfuye tukabitsura. Izina Halo. Halo. Birasabwa ko wemera kumarwa inyota, nayo ubundi ifi zirakugira imbohe. Umenga utazifise upfa, umenga utazitunyeko murantora. Ndarihevye iryo jambo, barifute n'ahandi hose. Bavyita gute? Utaziboheyeko, umenga utaziboheyeko ntiwobaho. Uganagira ndakubwire ngo Petero yoca gushingira intahe, ahubwira ati nari ntunzwe n'uburovyi. Kandi nyuma yo kuziheba, n'igihe bansavye ikori ntafise ayo ntanga, Yesu yaciye antuma gusubira kuzana agafi kamwe gusa atarako turya, ariko ngo ndakasamike nkure mu ikori ryanje n'iryiwe. Rero yama atorera inyishu ibibazo vyanje. Gushingira intahe, n'abagenzi biwe bo gushingira intahe, n'abandi bose bo gushingira intahe. Igikomeye rero nuko kumarwa inyota. Yesu aca bivuga neza byeruye muri 32 na 34. Abigishwa bari bagiye kurondera ibyo bafungura, baca baza birukanka bibaza yuko Yesu nawe basanga akeneye gufungura ibyo bintu. Bamushikiriye ati wapi Yesu fungura? Wagwaye inzoka abariki. Yesu arababwira ati jewe reka ndafise izindi fungurwa. Babazanya ngo ninde yamuzaniye. Dutegerezwa kuba mu buzima bw'ibitangaza igihe cyose tuba twemeye gukurikira ijambo ry'Imana. Haleluya. N'Imana yaragaburiye Abisirayeli manu mu bugaragwa. N'ubugaragwa bwa kino gihe ari ubwo mu buryo bw'impemu. Imana irafise manu yo muri bwo. Amen. Yewe abafise ubwoba bwo kubaho, ndagira ndakubwire ngo ntutinye. Ndagusubiriremo ntutinye. Ndabisubiramo ntutinye.
babazanije arababwira kugira bakure mw'ivyo bibazo baguma bibaza ati imfungurwa zanje ngenda zibabwire ni ugukora ico data yantumye no gusozera igikorwa ciwe. Avuga ngo Yesu arabwira ati ndya zanje ni ugukora ico uwantumye agomba. Yabivuze neza. Numva nari kuvuga ubushobozi bwa Yesu ingene ashoboye gutunga abaretse amafi. Haleluya. Musanzure gato igitabo ca mbere c'abami. Igitabo ca mbere c'abami ca 17. Muntunge gato duhere inyuma mu gice ca 16. Soma amajambo y'umutwe. Imana ishimwe. Mu gice ca 16 hariyo ivya aha mu murongo wa 29 hariyo ivya Ahabu umwami w'Abisirayeli. Imana dufashe cyane. Uyu mwami yakoze ibintu bibi bibabaza Imana. Eliya arababara asaba Imana yuko imvura itosubira kugwa. Yesu ashimwe cyane. Amaze kubisaba aho tugeze mu gice ca 17. Iyo mvura koko ntiyasubira kugwa. Mugabo Eliya nawe yarakeneye ingene abandanya kubaho. Hanyuma musome mu murongo wa 4. Dore ku murongo wa 2 kugira mu bitahu. Muntunge twogerageze gusimbagurika. Murongo wa 2. Hanyuma ijambo ry'Uhoraho rimuzako riti, va hano ugende werekeye urasirazuba winyegeze ku mugezi Keriti ahahera urasirazuba bwa Yorodani. Uzohora unywa ku mazi yawo kandi nageze ibikona ko bizohora bikugaburirirayo. Nuko aragenda agira nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryamubariye, aja kuri uwo mugezi Keriti ahahera urasirazuba bwa Yorodani agumayo. Ibikona bikama bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye mu gitondo no ku mugoroba, kandi akamanywa amazi kuri uwo mugezi. Imana ishimwe ituma ibikona. Icambere, ibikona birarya inyama, sivyo? Mugabo ingene igikona kimenya ko ari umuntu w'Imana yitwa Eliya, utegerezwa kuvyumva ko ari igitangaza gihambaye. Abasize amafi Yesu arabakorera ibitangaza. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Hariho abavyumva ibi turiko turavuga. Imana ikomerwe amashi menshi. Amen. Mwene data aranshinga intare abamuzi ubaba mu Rwanda yitwa Jacqueline. Arambwira ingene Imana yamukuyemo umutima wo kutayitangira ikigira cumi. Ambwira ati rero mu byabaye byinshi igihe kimwe naje nimvira yuko nza gutanga iryo shikano. Mugabo umwana aragwara. Cyo ndavuga wapi? Ivyo ndabivuyemo ngiye kugura umuti n'Imana irabibona. Acaja kugura imiti, muzi ko n'imiti zimvye, abantu mutagwara muguye gushima Imana gusumba abandi. Imiti irazimvye. Abantu mudakenera kugura imiti, zoze muribuka ko Imana yabahaye ivyo muyitangira amashimwe. Agiye kugura arawugura, araheza ivyo kw'isengero, aragura umuti, hanyuma arataha. Shitse muhira arawutora, arakugira awuha umwana. Icupa ryose hasi nta nima rimwe ryasigaye kandi nta n'umwe yari bwaha umwana. Ryose riba ryamenetse. Yumva ijwi mu mutima riramuganiriza, riramubwira ko yaherereje ibintu ahatariho, yagenjeje ibintu uko bitasabwa, kwishikanwa ry'Imana atari ibwiwe, atari n'amahera yo kugura umuti w'abana.
acarasaba Imana imbabazi kandi acarasaba Imana ko ari wewe wowe ubigize gutya, ndagusabye umwana rero akira. Ubwo nyene umwana acarakira. Ukwemera kwiwe ko mu mutima atakindi aragereka ko ngo ashikanira Imana, kwizera gusa n'ukwemera ngo ndemeye inyigisho yawe hanyuma muganda gusabye ungirize umwana, igitangaza carakoretse. Nibaza ko bishoboka cyane ko Imana yabonye ko uwo muti yapfuye kuwugura utaza gukiza umwana, ikamuronsa igitangaza kirengeye umuti, kuko yatumenyeye kuva kera ivyo bavyiza gusumba ibintu. Maze ijambo ry'Uhoraho rimuza ko riti, va hasi uje i Zarefati, kuko wa mugezi wari wakana hamwe yahoranye amazi. Riti, va hasi uje i Zarefati mu ntara y'Abasidoni, abari huba nabangeze umugore w'umupfakazi waho kuzokwama akugaburira. Nuko akora inzira aja i Zarefati, agishika ku irembo ry'igisagara agizarya abona umugore w'umupfakazi ariko aratoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubarira ati, nabara urabe ico wonzaniramwo utuzi two kunywa. Akiriko aragenda kuyazana aramuhamagara ati, urantabara unzanire n'utwo notamira. Bwa mbere ntiyari yavuze byinshi, ariko ubu yaciye avuga, yari amukoze ahagoye. Aramwishura ati, nkurahiye uguhoraho kuhora Imana yawe, ntaco mfise co kurya ataragafu kurushi gasigaye mu gaseke n'uturanguzwa tw'amavuta yerayo mu gakarabo. Mbere ubu ngira ntoragura udukwi tubiri kugira ngo ngende imuhira ndakicumbire twe n'umwana wanje tukarye duheze duhere. Iyo muntu yemwe ntivyari vyoroshe. Eliya aramwishura, ewe Mana irakomeye nimwumve nkumva. Aramwishura ati, ntutinye. Reka nsubiremo rya jambo, ntutinye. Kandi burya nokubwira aho nakuye iryo jambo woca uvyakira. Reka ndabigusubirire, ntutinye. Kandi abo mbwira baravyumva. Mana ishimwe. Aramwishura ati, ntutinye, genda ugire ntukuvuze mugabo ubanza uncumbire ko gatoya. Je sinzi ko kavamo. Ubanza uncumbire ko gatoya ukanzanire hano, uheze ubone kwicumbira mwe n'umwana wawe. Kuko ariko Uhoraho Imana y'Abisirayeli agize ngo ako gaseke nikazoshira mwifu. Ewe ntukaturisha utarumva amajambo yose. Wendi mwumva yuko uyu mupfakazi ari guhava arogota, akwiye kumviriza byose. Mana ishimwe, kuko ariko arahagize bako gaseke nikazoshira mwifu, nako gakarabo nikazoshiramo amavuta, gushitsa ku munsi Uhoraho azorekurira imvura ku isi. Nuko aragenda agira nk'uko Eliya yavuze. Abantu bizera baratangaje. Kandi uwo mugore n'abo mu rugo rwiwe na Eliya babirya igihe kirekire. Mana ishimwe, ako gaseke ntikashiramo ifu, n'ako gakarabo ntikashiramo amavuta, nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryavuze iryo yavugiye muri Eliya. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Imana irazi gutunga. Mwami wacu Yesu afise ububasha bwo gutunga abemeye gusiga amafi ubwiwe. Bwa mbere yari Eliya, n'ubu Eliya ariko aratungwa turabibona. Mugabo nawe umupfakazi nawe igitangaza camubayeko, yemeye gutanga ibyo yabona ariko kanyuma afise. Je nigeze kwigishwa n'Imana ubwo uvuga ngo igihe ca nyuma nzoba mfise amahera make, nico gihe nzihata kugira ngo ntangishe ikanwa ry'Imana. None ubundi ho kwagira here ndayabikira iki?
ahubwo ayasigaye reka ndayagira imbuto. Kandi ntimubwire ngo hari ibintu byanyu nshaka, mugabo ndabishakira ubwami mubyemeye. Si byo gusa ariko si byo bitumye nshinga intara, ntimutumye tuzinanye keretse abihera. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Imana n'umugiraneza ahambaye. Ndashimira Imana kadusomeye inkuru muca mubitahura neza. Itanga akaryo, itanga amahirwe, igusaba ibyo igusaba, atari kugira ngo ikwake, ahubwo irondera inzira yo kuguha. Ndanezerewe ko hari abantu babyakiriye. Ni kuri murakoze, Imana ikomerwe amashyi menshi. Muri Matayo igice cya 20. Haleluya. Murongo wa 6 tugeza ku murongo w'9. Ijambo ryaho ry'umutwe ritubwira ngo abakozi bo mu ruzabibu. Kandi nko ku isaha 11 aragenda abona abandi bihagarariye, arababwira ati mbega ko mwahagaze hano umunsi wose ataco mukora? Baramwishura bati nuko atawa turaritse. Hariho abantu babuze ubabwira n'ukuri byonyine. Arababwira ati namwe nimungire mu ruzabibu. Bugorovye nyene uruzabibu abwira umukoresha wiwe ati hamagara abakozi ubagerere ingero zabo, utangurire mubo hanyuma gushitsa ku ba mbere. Abaje ku isaha 11 bahabwa idenari imwe. Imana ihabwa icubahiro cyane. Twageze ku murongo w'9. Haleluya. Ntabara mugaruke hano. Yesu ashimwe cyane. Mu gitondo abantu ba mbere bari bararitswe babwirwa n'igiciro cyayo baza guhembwa. Saa 3 asubirayo, saa 6 asubira mu ibarabara atora abandi arabashira mu kazi, saa 9 asubira mu ibarabara atora abandi arabashira mu kazi. 11 abantu bari mu kugodoka asanga abandi mu ibarabara nabo arabatora ngo bashire mu kazi. Mbarira abo bantu hari ikintu bari baje kumumarira. Aba 11 hari ikintu bari baje kumara ko babwira abagodoka. Haleluya. Abambere byarumvikana yashaka yuko bakora ahantu hagakogwa, n'abakurikira byamenga birumvikana. Aba ba 11 nta niberi bavuganye, nta mushahara bavuganye, nibyari gukunda niwo kubavuga kuvugana n'umuntu ibintu bitagira uruvugano rwumvikana. Ntiyari ntirirwa arababwira n'ayabahemba. Imana ishimwe nabo baragamburutse batanabwiwe ko baza guhemba. Bababajwe gusa n'ingene bari ibintu byibereye aho batagira ico bakora. Yemwe abanezererwa gukorera Imana murahamagawe. Turi abakozi bo ku mugoroba twebwe. Mugabo yabahamagariye iki none? Ko bagira abagodoke mu kubahemba ko yaciye ahera no kurabo. None yabahamagariye iki? Nyumviriza muntu w'Imana. Hello abari kure n'abari hafi. Haleluya. Haleluya. Icyo yabahamagariye nicyo Yesu aduhamagarira, nukubaronsa amahirwe yo guhemberwa hamwe n'abandi. Ngiye uri hafi yote ntakindi Yesu arondera, ashaka kuronka amahirwe yo guhemberwa hamwe n'abandi uko impembo zirahari. Tutabeshanye ntaco dufise twokora abamarayika batoshobora. Mbere iyo bakugendeye mu ndoto uvyumva neza gusumba pasitori yaguhagaze imbere. Iyo bagusengeye mu ndoto, iyo baje kugukiriza mu ndoto uvyuka ukize gusumba amasaha 5 bakumaza bakujyambitse ku karago bagusengeye. Nta kintu dufise twokora twitiza abamarayika bokora. Ariko umwami yaduhamagaye kugira ngo aturonse amahirwe yo guhanwa impera
n'abaraganwa b'ubwami bw'Imana. Urashobora kwakira ubwo buntu. Hari ikintu kimwe wokwemera namba wemera Imana kandi uri hano kuko uyemera, woba turutanye uburyo gusa aho tugeze kuyemera. Uri hano kuko uyemera, ukawumviriza aya majambo kuko uyemera. Iki kintu twocemeranya, aho azogarukira azoza azanye impera. Mw'ijuru hariyo inzu, hariyo ibitsibo, kandi namba mwemera ukuzimu mukagira n'ubwoba kwabateye, mukwiye kwemera ijuru mukagira n'umunezero by'abagendera. Narangije, Imana ibahetse bwite. Hari ikintu na kimwe gikwiye kudutangira cyangwa gitube urwitwazo rubi w'umwanzi. Korera umwami wawe yazukanye ubushobozi, aravuga ngo jewe nahawe ububasha bwose. Narivuze mu ntango dusenga, jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Nimugende mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Bagenda basaba mu hasi dusenga. Haleluya. Abagomba kuvuga ubugingo Yesu muruhuhe, bagomba kubanguka mu gukorera umwami Yesu, bigira intego. Kubera ko abantu bisonzeshereza ubuzi batazi kwisonzeshereza gukorera Imana, kubera ko abantu bazi kwirirwa ubusa bakorera 10,000 mugabo batazi kwirirwa ubusa barondera icyo Imana ibavugako. Hagaciro ubwami bw'Imana uburondere gusumba kurondera izahabu, uburondere gusumba kurondera amahera. Abantu barazi kuzinduka cyane bakirirwa ndari ku gahinga bakorera umushahara wo ku kwezi, ariko bikabagora kuzinduka cyane ngo birirwe ndari barondera ubwami bw'Imana. Hindura ibihe mu izina rya Yesu, kanguka mu izina rya Yesu. Ibyagucokeje ikuzimu bireke, urafise ububasha muri Yesu ukwikunkumura kutubaha Imana kose. Nahagurutse ngomba gusengana n'abantu bumva hari ingingo nshasha bafashe. Abambere n'abantu bafashe ingingo y'agakiza, gati urabizi nanje numva mpisemo gukizwa, ndamuhisemo wazutse mu bapfuye, ndahisemo gutabagwa nawe, ndahisemo guharirwa, ndahisemo kumuha ubuzima bwanje. Ukiriza ikiganza cyawe tugusengera. Urakoze abantu ba amen. Abantu bahisemo ingingo y'agakiza, ubitsko urabayeho mugabo naho kundi Imana ntasezerano mufitaniye na Yesu. Nagusengerwa wagiriwe kwagakiza, ngwino tugusengereza guhaga